Please ntahura please. Niki nagize iki? Kuki ariko ntahura kano kanya? Guhera umunsi. No. Sishaka kongera kusaba kumbwira ko utankunda. Ni wumva utakimwe. Okay. Uzovyigomizemo. Kimwe. Ubwenge bwanje ntiburatahura ko utankunda. Nzoguma ndagukunda. Okay. Kandi kindi ntuzokongera kumbabariza umutima wanje. Grace. Ijena. Ikatwe kujya kwinkoko ndakagomba wumve yuko ivyo uri kurategura byose utabishobora gushira umuhungu wa meka mwana w'umuntu tubindi bikuranzanira ngaho ninzi ngo ati ko nari nkangutse ngo nkwagize ikibazo none yampe agahinda utigeze ubwira igihe murapapfa ubu uri kuri akagira kubera ishwewe y'umuhungu utazi niyizana ituzuka gusa ntazi niyo kiva ntari bwana kubitirije nk'yampebye sisi rero kumva ntasoni ubu none agahinda karakwishe urarize ntuzosubira no kurya yego ntuzosubira no kurya n'amazi ntuzosubira kunywa ngo uri bugahinda kuko umungu aguhevye uwo mungu je ntarinzi n'uwahebe bavuze ngo yitwara City inde ikintu barya ntashasha yadutse yaguteye agahinda urumva ko atari ikintu udosubira kunywa sinkeneje kugumurira gato sinkeneye kubona ubabaye oga teka ijya ambara neza hama ibindi sindabishaka jewe ni wambwira ko ari ikintu uza ngaha mu tubaze mbwire ngo bino bintu biriko biragenda neza gapana kumva urikura ntasoni umenye ko utegereza kuba umunyenkomezi ku mubiri no ku mutima ndakubwiye ko umuhungu ari wo gukomera wenyine ubu wibaze ko ahantu ari nawe ariko ararira nk'ukuri kurarira bro. Sister. Mama telefone kwanza tukana. Nyine naryohewe sana. Je nabonye muri busy sana nawe na phone. Mfamana ndavuye mu kandire ibintu tukana. Hari ndiko ndakora by'akazi nyine muri telefone. Ya. Bishasha. Shusho nuko neza gutere. Ndiko ndakubaza bishasha. Bini biki mbona. Arabizi yuko nigi gutahura muri ibyo byose manje. Yes, dusanga ibintu byo muri antikite. Bivuze yuko uriko wibere iki? Kuva ryari ushiramo amatente ya drama mu mutwe. Donc ushobora kudutahura nyine. Ibyo byo wanje urabizi kuva kera. Urazi ko tentira tari no munsi tari ni ejo. Ate nizokurikira nyene ndayikunda sana. Shawari wanabere kibazo urabizi ko mbego bwo muzima bwanjye ndabego nyine ndabizi nanje okay ariko sister David n'uri kuraponda imana ndazi ko mberewe anyway ndakwaza gato sister David oya uragabo ibi babi okay yeah tutubyihoza yeah uko uri kuragaragaza kumengo ari imana ubuze ibaza ko none ari kamerere urya mwahuye wuzuye nawene kandi yuzuye kuva mbega umubonye warigeze ubona hari inyongi igeze rimera ngo ni kubera kuva mumenyanye none uri kuritwa n'iki kugeza ubu umuhungu wa meka mwana w'umuntu tubindi bikuranzanira ngaho ninzi ngo ati ko nari nkangutse ngo nkwagize ikibazo none yampebye agahinda utigeze ubwira igihe murapapfa ubu uri kuri akagira kubera ishwewe y'umuhungu utazi niyizana
gituzuka gusa ntazi niyo kiva ntari bwana kuzirisha nk'amebye siswe no kumva hasoni urabitse ko ndagukorera ndashaka tuganire ku bintu by'umuryango ukuntu tubayeho ana urya mukozi sishaka yuko iyo turi ngaha muri salo aza tukaganira akumva ivyo amabanga yacu famiye yani bikenewe rero ndashaka mu gihe tuzoba turi ngaha dusohore tuganira ibindi tuvyaruzanye tugira ibiki tuganira inkuru zo hariya muga tugeze ku kintu ca famiye tuzohore turaba tubifatira umwanya mu gihe adahari nariga kenshi aba yibereye ku kazi dusohora dupanga porogaramu y'ukuntu ibintu bigenda ukuntu twotunganya ivy'umuryango atari hati sivyo abona ivyo uri kuritera wenyene witera agahinda ko wumva nze numva watanye amaraso mabi ngo nubwo buhungu ngo buriko burakubuza kwiga je nawe tuzoriza kandi unyarutse afite ivyo ukora mu nzu kandi kuguma uri kuranyirira ngaha hanze My love sister, urazi ko ndagukunda kandi akubaha nyene bivanye n'ibintu ngiye ahubwo usanga nawe uciye ubwenge cyane nanjye nicyo kibazo nari maranye iminsi okay navuga yuko mu muryango wacu twese tuba duciye ubwenge iyo hagize umwe aciye ubwenge ni iby'agaciro mu muryango wacu bivuze yuko donc hana amasaha tuva ku kazi nawe navira ku kazi ntahoye je nawe nkorera gutekereza cy'iwawe kandi nawe utegerezwa gukorera gutekereza cy'iwanje okay nyene koze wacu nategerezwa kumenya amabanga y'aho mu muryango kunga dufite ibintu byinshi two turakorera tubategurira donc family yacu nova ko bayiraze twebwe nitwe tusigaranye bivuze rero yuko ntiheze gato ryoza ndakikubwiye kino kintu ati kuze wacu araje azohamara amazi 6 tumwake nko mu muryango ariko sinabakora ikintu tushobora kumuhica tumuhishiki sister tumuhishiki ariko ufise impamvu umbwiye amajambo uteza kusigurira neza hama nkamenya ukuri none sisi imico yose tuzoguma turyo buganje ne weje hari ubwari wari je gusa sindakunda n'ubici mbega twigisebe canke turya ikirobeke tugiye ikirobeke basa vyopfuma n'agasozi co ndagukundira mana uzobura ikindi we ku kintu kijanye no kurya nzobura ico udafise no kurya gusa rero ari ikintu ushaka tuvugane bazi ikintu ushaka kuvuga amazi kuri supu burya hari ikintu naguhishije oya uzokimenya nzabikubwira gusa ni ciza wenda kubwiye ko uzokimenya nyamba ari ciza nyamba atari ciza uzokimenya kimwe gusa ni ibanga rero shaka witware neza kugira ngo je n'uje wishe gahunda zanje witware neza uri umukobwa uracyari mutoya kandi uracakura kandi hariho byinshi ukeneye imbere tumwishike namwe ubona ko rero ko ukiri umwana ariko ubu urabona yuko ibintu byose twoze turavuga akamenya amabanga yacu akaja kuyangaza hariya bro firiza ndabwira ndagukorera imyaka ndagusumbye bivanye n'ukuntu abavyeyi jewe ndi umukobwa mukuru abavyeyi banje baranganiriza kuko ndagusumbye imyaka myinshi rero hari byinshi nzi wewe utazi kandi ubu ntibikenewe yuko ubimenya ubu kuko nubwo wamaze amashuri ukaba ufise akazi ndaca
bica gusumbira bijaho. rero ushaka tuze ibintu by'abantu kanzi bantu byose nko gushika ubu ujya mu muhungu sindamubona sindamumenya ngo menye neza uwo ari kandi urumva mu gihe utitwaye neza urashobora kumwonera ibintu byawe canke ugasanga nawe uhuye n'ikibazo utari ubizi. Shaka rero witware neza nkuko twamenye twumvikana kandi wamenye umvira ndagusavye kuri iyi ncuro ntuzohave uca ungambararira hama nkoresha ikosa sibyo. Sinzoshobora kukugambanira sister, urabizi ko ndakubaha kandi igihe cyose nkuko ari wandetse ndazi neza ko ari we muvyeyi mfise nzoguma nakumvira. Rero cubwenge ukuri niba yumvira nka mukuru wawe yumvira ntabwo bikenewe yuko tuza turaganira iby'amabanga ya famiye kuze wacu ari hari Hame by'abahungu nabyo nje kuva wa muhungu amevye ubonye nta bintu by'abahungu ncumva bikindimwo ahubwo nafashe umwanzuro w'uko ngomba manze nkurikirane iby'ishuri nk'uko wabinsabye kuko urabizi sishaka ko kumara amazi kandi sinipfuza ko ubaho babaye kandi nawe warafashe neza. Nicyo gihe menye uko kuri wakwishije ya wamishije iki ubu ndakuze harageze ko donc menya imitungo y'umuryango wanje menya ivyo byose wagiye kumisha no kandi ngahora mbabaje cyane unteye n'igikomere mu mutima ariko tushira apare ivyo byose ndabitahuye ubu harageze ko tumenye yuko urugo rwacu turi abantu babiri sivyo. Brown ateza kumenya ivyiwe natwe tukamenya ivy'iwacu sister. Unzi nk'umwana ndabesha amaso yawe igihe ndakoze ubu ndaciye ubwenge imyaka 25 n'imyaka myinshi bivuze yuko ubageze yuko mbwira ukuri nyene ndabikeneye donc ntagiye kure mbwira mama papa vyagenze gute kugira biteye Imana. Numva none ko bari sawa ubu wamaze kumenya icyo utegereza gukora kandi nanjye ndabyishimiye. Rero Imana njye nagusezeraniye buri cyo nafise cyonyine Nanje nkuko nzi neza ko atakintu na kimwe nigera ndakuburana sinzigera ndakumara amazi. sawa gira ningoga rero mbaburana ubu nyuma ngo yawe nafashwe. Ewe impamvu nakubwiye ko uri umwana uracari muto ntiharagera yuko ivyo bintu ndabikubwira ariko igihe kiheze sico gisigaye. Ese rindira erega ngo witonze amere binoze wowe rindira nzobikubwira namaze no kubona ati ibi ni nayo nabimubwira bizoca bigenda uko. Sister ndashaka umwana jewe Esti nisora cyane umwana Esti uri umwana kuri jewe ndi umwana ariko kino gihe ndakuze urakoze ubu nta mugore noshira mu muryango jewe. Oh my god umucubahiro cawe urakoze uri kurafata nabi bro ibintu bimbabaza sana. Okay ndashaka umwana jewe Esti basi nyubaha nka mukuru wawe niyo jambo zuzuraganya kuri bwira jewe. Okay basi jewe reka mbe mwana kuri wewe ntabwo uri umwana urasumba ariko kunyita umwana ni bibi ndakoze vraiment. Okay turatahura ko nkuze. Okay urakoze ukuri ndakeneye ko kumenya amaso. Okay ariko igihe siki ko umenya ukuri sivyo ndindira urabasinze ngo kumwe yayura mutwe kugira ndakubana nawe kuko nutabura kumwe yayura mutwe ucubona yuko je ndi est no ya nzubikora kene kumenya ukuri rero ivyo byose bikuramisha ntibizo kumenya kuko ndakoze nico gihe ndakubaza ubu ndabikubwiye ubu nyene uri tayari kwakira niba bibabaje canke binezereje uri tayari kuvyakira. Nditari kuvyakira kandi nditari no kubikemura bivuze yuko jiye banyita est ubu ndakuze. Sawa genda ntiharagera he.
ndagusabye banze uve muri telefone kuko mfise byinshi ushaka ko tuvugana nawe ubwo si bya bindi byo kubyina ndabigusabye banze ushire telefone hasi. Okay. Inyigisho yakoze uyu munsi kuba nteye mu gatondo mfise akazi cyane ariko biba ndiko biri kudatahura. Esti ikibazo bisa naho urakizi nizere yuko uzi ko twari tumaranye imyaka 2 mu myaka 2 tumaranye eske yapfuye ubusa ariko nizere ko ibyo wambwiye yari prank. Sister, tunapotezana hizi miss Mwapotezana? sio kweli wale wapote Turaze na nje nawe. sister aho uragiye akayiwe afite twawuri kwistadi yibuka umunsi twawuri kwistadi cyuvyiwe Rego muri stade habari abantu benshi nawe dore kuri stade bose ni make mbere. ariko twaravuganye siyambere tuvuganye siyambere sizi ko wabaye kwibagire sana. Muri stade habari abantu benshi. Kahise magango umuntu wese muhuriye muri stade ngo muce mumenyana cyane muvuganye. Amba byarashitse yankuvugisha. Birashika nyene ndiko ndarengana mese nakwibuka hama sinzi icyatumye mpagarika yuko ari kumbwira ko twahuriye muri stade nawe. Kuko sinahura neza umuntu twari tumaranye imyaka nk'iyonzi. Icambere urabizi muhira ntahuzi mu myaka 2 twari tumaranye sinigeze numva n'umusi n'umwe wifuza kuza muhira. Eske kubera iki ushobora kunsigurira impamvu ariko nizere ko ibyo wambwiye kuri telefone eske sindi ko ndabitahura niyo mpamvu nanakubajije ati ibintu bikurambye ko ntabitahuye nibiki sinatahuye ibintu wawe kurambwira uyu musi rero nje nkeneye kumenya ukuri. Okay, gracias. Ndagucanira televiziyo urorere urabe filime niho ushaka kurorera. Aka kanyishura kwaza ndiko ndakina filime ariko kukina filime byaraheze kuri jewe sinayo myaka ndimo. Okay, gracias. Ivyo ndakubwiye kuri call niko kuri nagenda kubwira yuko nta rukundo nifise. Gracias. I am sorry. Sindagukunda please. Ntabwo ndagukunda ndabukebuke. Nigiki nakoze. Sister nagwagasinga kwera kiyagiye narahize nime zawe ndazibura. Nashaka rero uzimpe kugira tuzovuyaga basi kufo. Sinzi ubumenyi. Chiba nawe. Yego. Tuvugane. Yego. Hande. Afite. Kuyihe. Kuba abagenzi basi bisanzwe si ibintu bisanzwe. Nka nimero yawe basi. Singe. Irasoma. Sawa nanje nimero yanje ni ibi nyine cyukwi. Sawa bye. Gracias. Naje umutima wanjye nturi kuraba impumuri zako. Ntabwo nizera neza kuba ndagukunda. Cyangwa kuba ndakwanga kano kanya. Ari ibintu bikorwa kuri jewe. Okay? Nyene umutima wanje yo kwishimira ukibuke. Bivuze yuko nta rukundo gufitiye. Please. Nyene urazi yuko umutima wanjye ntubyishimiye kuba ndagukunda. Ntabwo ndagukunda. I hate you. Gracias. Ntabura basi. Rimwe gusa umva yuko ushobora kumpa amahoro mu mutima wanje. Esti nanje numva si jewe. Iyo abari je no kureze nkuko vyipfuza ariko nanje n'umutima. Esti urukundo rujaho rushaka. Don't you? Gracias. Urankunda ndabitahura. Mu gihe ndagukunda nawe utakunda ivyo bisigura iki? Gracias. Hari ikintu bita amarira mu rukundo. Ibaze ndagukunda ariko ndiko ndakorerana. Nyene umuririmbyi umwe yaravuze ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ariko
cyane avinze neza umunsi kweli simisi nari maze ndamurondera amubonye no mutima umunsi ngiye turavugana kweli gena tsinda kipitsinda ntabwo ariko bitahuriza ntahora basi ni igiki nagukoreye Grace ni igiki ntagukoreye Grace please ntahura please ni iki nagize iki kuki ariko ntahura kano kanya guhera uyu munsi no sishaka kongera kumbwira ko utankunda niwumva utakinkunda uzovyigumizemo kimwe ubwenge bwanje ntiburatahura ko utankunda nzoguma ndagukunda okay kandi ikindi ntuzokongeye kumbabariza umutima wanje Grace nawe reka tube kujya kwinkoko nakagomba wumve yuko ivyo uriko urategura byose utabishobora gushika baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi.